kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Muri iyi misi leta ntisiba kwibutsa aborozi kwisango ryegereje ko kuwa kane Gitugutu ibwirizwa rijanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore rizoshigwa mu ngiro. None iryo bwirizwa rivuga iki neza na neza? Mu kiganiro kw'isoko turagaruka ku ngingo nyamukuru zimwe zimwe zigize iryo bwirizwa ryashizwe ku mukono haraheze imyaka 3. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Ingingo ya 3 isigura ko iryo bwirizwa riraba inka, intama, impene n'ingurube ku ruhande rumwe, inkoko, imbata, inkwavu n'ibindi vyorogwa kumwe ku rundi ruhande. Ingingo ya 4 ikavuga ko umworozi ategerezwa kubanza kwandikisha ibitungwa vyiwe kubijejwe mw'ikomine. Ingingo y'indwi ivuga ibijanye no kuvura ivyo bitungwa havuyemwo ibijanye n'amasekeza aba yatunganijwe n'ababijejwe muri komine. Ibitungwa ngo bitegerezwa kuvurirwa mu mpongore. Ingingo y'umunani y'iryo bwirizwa ryo kuwa kane Gitugutu mu 2018 ivuga ibijanye no kugaburira ivyo bitungwa. Uko bigaburira rero ngo bitegerezwa kubera mu mpongore. Umunsi wo kwandikisha ivyo bitungwa, umworozi ategerezwa kwerekana aho yateye ivyatsi vy'ubwoko butandukanye bigenewe kugaburira ivyo bitungwa. Umutegetsi ajejwe ivy'ubutaka arashobora gutegekanya ikibanza ca leta giterwamwo ivyo vyatsi, hanyuma aborozi bakaza baravyikorako. Ariko ibitungwa ntibirekuriwe kuja kuragirwa mu bibanza bene ivyo. Ivyo biri mu ngingo y'9. Izo ngingo zose zijanye n'inka, intama n'impene, ariko no ku ngurube zisa nizo biri kuva ku ngingo ya 12 gushika ku ya 15. Iryo bwirizwa rikaba ribuza kororera mu bisagara inka, intama, impene hamwe n'ingurube. Ubworozi bw'inkwavu, inkoko, imbata hamwe n'ibindi vyorogwa nkavyo bwobwo buremewe mu miryango mu bisagara iyo yandi mabwirizwa ajanye n'isuku yubahirijwe. Iryo bwirizwa ryo mu 2018 riravuga n'ibijanye ubworozi bw'inzuki, aho rimenyesha ko inzuki zororerwa mu bitiba bishigwa kure y'imihana y'abanyagihugu n'ibibanza rusangi. Ikigabane ca 3 c'iryo bwirizwa ryo kuwa kane Gitugutu mu 2018 rijanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore kivuga ibijanye no kubuza uruja n'uruza rw'ibitungwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ingingo ya 22 ivuga ko kugira igitungwa kive mu ikomine kija mu yindi hategerezwa kuboneka uruhusha rusinyweko na musitanteri wa komine, rukaba rumaditseko n'urupapuro rw'ujejwe ubuvuzi bw'ibitungwa muri iyo komine ico gitungwa kiba kivuyemwo. Muriko mukurikira ikiganiro kw'isoko. Uno munsi tukaba turiko tubayagira ibijanye n'ibwirizwa ryo kugumiza ibitungwa mu mpongore rizoshirwa mu ngiro mu mezi 2 arenga gato ari imbere. Ingingo ya 33 y'iryo bwirizwa iravuga amande atangwa iyo igitungwa gifashwe kiriko kiriyerereza. Amande ava ku 5,000 gushika kuri 10 iyo hafashwe inka, 2,000 gushika kuri 3 iyo hafashwe impene imwe, intama imwe canke ingurube imwe iriko iriyerereza. Umworozi atanga amande y'1,000 gushika kuri 2 ku kindi gitungwa kirabwa n'iryo bwirizwa. Umwungere yaretse ibitungwa bikiyerereza ahabwa igihano cyo gufungwa amezi atarenga 2, akariha n'amande ari hagati y'50 n'ibihumbi 100 vy'amarundi. Arashobora no gufungwa gusa canke akariha amande gusa. Ivyo biri mu ngingo ya 34. Ingingo ya 35 ivuga ko abafise impongore z'ubworozi bazandikisha ku bajejwe imitumba canke ku bajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa mu kiringo kitarenza amezi 9 inyuma y'ishigwaho ry'iryo bwirizwa. Bisigura ko amategeko niyaba yarakurikijwe, aborozi bose bahejeje kwiyandikisha kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2019. Iryo bwirizwa riravuga kandi mu guheraheza
mu ngingo yaryo ya 36 ko hariho ingingo mperekeza mu kurishira mu ngiro. Izo nazo ni nko gukwiragiza iri bwirizwa abantu bakarimenya, guha inyigisho aborozi n'ababakurikirana, gutanga imbuto z'ivyatsi bizogaburirwa ibitungwa, guha vyoroshe ingurane aborozi n'ibindi. Iryo bwirizwa rijanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore rikaba ritanga imyaka 3 kugira ngo ritangure gushirwa mu ngiro. Iyo myaka 3 ikaba izorangira ku wa 4 Gitugutu mu 2021. Aha rero niho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Ndashimiye mwese mwaduteza abiri, mwari kumwe na Emile Nibasumba. Naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.